bakunzi ba GITEGA-Ent mwese muherereye, Imana ibahezagire cyane, Imana ibaho umugisha bakora dukurikirana bari mu ntara zitandukanye, abari hanze y'igihugu, mwiriwe canke bonsoir canke mwaramutse. Nukuri turazi ko mudukunda, ko mudukurikirana iminsi yose, ko mudusharinga, mu partage page yacu, mu gilaje, mugira partage. Nukuri Imana ibahezagire cyane, kwagira commentaire mwese turabashimiye cyane. Ndazi ko ibiganiro ku munsi kama tuba biganiro bigezweho. Nuno munsi rero twabazanye iganiro kiryoshe cyane, ndazi umuntu aza kugikurikirana cyose araza kubona batumire turi kumwe, benshi barabazi mugabo ndazi baraza kugerageza kwidondora. Imana ibahezagire cyane rero, reka twakire abatumire bacu muri GITEGA-Ent TV. Imana ibahezagire cyane, reka mpere uburyo bwanje, ndazi kabisa umukozi w'Imana katumwakire cyane. Yego murakoze. Imbere byose reka nshimira Imana mushobora byose yaduha akakanya keza ko niyo yadushoboje. Nongere nshimire namwe bw'abamenyesha makuru mwatwimvire ko mukadutumira mukaduha akakanya. Yego nitwa Pasteur Ndiho kubwa Celestin, nkaba ndumukozi w'Imana akora ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Rocher riri ibwoga inyuma ya Jeto, juste inyuma y'ikirimba c'umukuru w'igihugu hariho ikaritier bita Bwogade ne ishengero ryacu riri. Murakoze ibindi rizera ko turahumanya kubivuga. Merci. Bitaza kuganira neza kabisa. Mwamaze kumva ko turi kumwe n'umukozi w'Imana akora mu ishengero rya Rocher ibwoga muri Gitega. Ni muri Gitega. Yego cyane. Murakoze cyane. Uburyo bwanjye ndabona turi kumwe n'umumama kabisa, ngiye n'ubwambere tugende muri GITEGA-Ent TV. N'ubwambere mami? Yego njyambere. Akazina babita gute? Akazina nitwa Dinamanirama, nkaba ndumuvuga butumwa mu ishengero ry'Urutare rya Gitega-Ville, nkaba ndi n'umwunganizi w'ishengero ry'Urutare rya Gitega-Ville. Yego cyane. Imana ibahezagire. Urutare mu Gifaransa ngiye ni Eglise du Rocher. Ni Eglise du Rocher au Burundi. Dukorera mu ntara ya Gitega muri centre ville Gitega. Kabisa. Ni quartier Chatanya en face ya Tukey. Urumva hari amabwoga, hari mu maroshe abiri y'ibwoga ni muri centre ville. Ego cyane. Turabahezagira, Imana ibahezagire cyane ko mwatugende muri GITEGA-Ent. Amen. Namwe bahezagire ko mwatwiyumviriye ko mukadutumira. Urabona uburyo bwawe, turabona undi mukunzi wacu, turakwakiri. Ego cyane. Izina bita? Nitwa Habonimana Boniface. Sanzwe ndi umukozi w'Imana nyene umudiyakoni kandi uvuga ubutumwa mu ishengero ry'Urutare Gitega-Ville Eglise du Rocher. Yego. Hama ndashima Imana. Reka nje ndamutsa n'aba Ahmel bashima ko ndanabashimira kandi nge ndamutse n'abari nyuma ya kamera ati Imana ibaho umugisha. Abandi bose kwadukira bari kwaradukurikirana kuri GITEGA-Ent TV. Imana ibaho umugisha. Ego cyane. Mwumva ko dufite batumire bavuye muri Eglise du Rocher au Burundi mugabo bakorera mu ntara ya Gitega. Imana ibahezagire cyane, nukuri ni iteka rikomeye, ni iteka ridasanzwe kubona batugendeye muri GITEGA-Ent TV. Nukuri tuzaza kuvugana byinshi, tuzaza kuvugana bidasanzwe. Ndazi dufise igikorane kidasanzwe. Pastor Celestin igikorane bacise gutikorane ko ndabo turabona afishe kirasirikira ngira bayibonye. Umutwe w'amajambo bawise gute? Umutwe w'amajambo witwa igihe cyo gukorera Imana ni kinyene. Igihe cyo gukorera Imana ni kinyene. Niwo mutwe w'amajambo. Yego cyane. Twisunga teme dukora mu ijambo teme yavuye mu ijambo ry'Imana yo mu gitabo ca Yohana igice c'9 umurongo wa 4 twasome haravuga ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona buhava bwira atawugishobora gukora. Yego nticivugo cavuye. Yego cyane. Mama Dina, ijambo ry'Imana sinzi ko ushaka kuri dusigurira. Pastor Celestin ari dusomengera nawe dusigurira gatonya basi kugira ngo umuntu niyaza mu gikorana zo kumve ko hari kintu azova yakira. Ego cyane. Iryo jambo ry'Imana ico murivuga ko murabona ko ritubwira ngo igihe cyo gukorera Imana ni kinyene ngo buhava bwira. Nukuvuga yuko umuntu akiri muzima agihumeka birakwiye ko akora igikorwa c'uwadutumye ariwe Kristo Yesu. Kuko musanzwe uvuze ngo reka ndeke nzokora ejo hawe ntahuzi.
jambo ry'Imana ryavuze ngo burashobora kwira kandi bimaze kwira ntacu umuntu abagikora kwira ko umuntu rero no kuvuga yuko si umwiza tubona ngo ijoro riraje iki burashobora kwira kuri wewe igihe cawe cyo kubaho kikarangira impemu zawe zikakuvamwo kuko impemu zawe zimaze kukuvamo utakiri muzima niba bigikunze gukora cyo gituma ijambo ry'Imana rivuga kora ugifise uburyo bigikunda gukora nturindire ngo nzokore ejo ni iki jambo ry'Imana ridutegeka yego cyane mani bazaga Madina mukozi Imana Boniface nawe sinzi ko ari cyo kunganira umukozi w'Imana acavushikirije sinzi murakoze cyane numva byo kwita kinino renza ko ari byavuze bivuze neza ko by'ukuri umuntu akwiriye gukora igihe agifise akaryo gukora rero ijambo rye kuryumviriza neza ravuze ngo twebwe dukwiye gukorera Imana hakibona ngo ibikwa byadutumye nuko bivuze iki ni twebwe ni jewe ni wewe n'undi wese bariko badukurikirana bose yego bahamagura gukorera Imana kandi gukorera Imana bisigura ngo igihe ni ikinye cyo gukorera Imana si hirya y'ejo dukwega amaguru ngo tuzoba turabikora ariko ni ikinyene nagwambye abakunzi bose ba Gitega-Ent TV ati igihe ni ikinyene hari umuntu ariko aradukurikirana ari mu ntara zitandukanye cyane mu bihugu bitandukanye akaba yifuza gukorera Imana mugabo uramubwiye ngo igihe cyo gukorera Imana ni ikinyene cyane gose ushaka kuvuga ubutumwa cyangwa kuvuga ubutumwa rero cyane gose mukozi Imana seze ushaka gusohora indirimbo ni igihe cyo gusohora indirimbo y'Imana ni ikinyene ego mubasha kutubwira icyo gihe cy'Imana ni iki reka ngire icyo mvuze nifatishije ijambo ry'Imana muri teme twabonye ati dukwiye gukora hakiri kare ko wacu wadutumye mbega wadutumye ninde abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo barahawe mission usomye mu gitabo cya Matayo igice cya 28 usomye umurongo wa 18 wa 19 gushika kwa 20 harabivuga neza reka tuhasome haravuga ngo Yesu arabegera arababwira ati jewe ntawe ubasha bwose mu ijuru no mu isi nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose umbe ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi uwadutumye n'uyu ngiki gikorwa yaduhaye yaturungitse kuza kubwira abantu ubutumwa bwiza ngo bitondere ivyagezwe vy'uhoraho igero cyo kubikora ni ikinyene kuko Petero niwe yavuze ngo mbega bazokumva gute batabwiwe yego birasaba ko duhaguruka tukababwira kugira ngo bashobore kubyumva bazokumva bate batigeze babwirwa urumva hari ubwigwa n'uvuga umba bose barafise mu ruhara ubwangahangira mwe muko mubwira cyane cyane abavuga ubutumwa bwiza no kuvuga ko twebwe tumaze kumenya agaciro k'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba duhaguruke tugende tugira abandi kubera ko tumenye neza yuko twebwe turi ngaha abantu bose bakora dukurikirana bahaguruke nibumve ko abariko badukurikirana bose mission twahawe niyo kandi muri raporo za mbere tuzotanga bazokubaza ati mbega wakoze iki igihe wari ukihari nibazokubaza amafaranga wabitse ku makoni nibazokubaza amazu wubatse nibazokubuza amamodoka waguze n'amashuri wize ariko raporo uzotanga mbega warababwiye Yesu nashimwe cyane ngiki kintu duhamagarirwa kandi tubwirizwa gukora ubunyene butarira nkuko gitema bitubwiye duhaguruke dukore rero igihe ni ikinyene urumva bakunzi ba Gitega-Ent teme irakomeye cyane teme iraryoshe teme kabisa turabona kuri teme mukozi w'Imana kambaza mu Madina ko ndabona umukozi w'Imana yatugendeye turabona mama buntu ari kuri afishe teme twagerageje kwivuga ko igihe cyo gukorera Imana ni ikinyene ngira umukozi w'Imana Pastor Denise Nkurunziza niyazo kwigisha ko nyene yote ego cyane twagerageje kwivuga ngira wewe ngira azoyinoganza cyane gose ego niyo nyine azokwishimikiza mu kwigisha umukozi w'Imana Pastor Denise Nkurunziza azoyashise mu ntara Gitega guhera itariki 2 3 na 4
kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuwa Mungu kandi muri indwi turi munyene iyi ndwi nyene yego none igikorane turabona affiche zamaze gusohoka affiche ziko ziragaragara ku marezo sociaux GITEGA-Ent kirabivuga none Pastor Denise azobaje kubwishengero rya Rocher gusa cazo baje ku bantu bose ntabwo azobaje kubwishengero rya Rocher gusa ariko azobaje kubw'abanyagitega bose n'abari mu ntara zitandukanye yego kuko bose barakeneye ubutumwa bwiza sinzi ko Pastor Boniface nawe yogica ashikirije Pastor Denise baramumenyereye ku marezo sociaux abantu bamenyereye avuga ubutumwa abantu baramumenyereye yigisha abantu batandukanye dutumire abantu bose bazuze mu gikorane murakoze cyane yego byukuri nkuko kivugo cyawe uvuze ati igihe cyo gukorera Imana ni ikinyene aje gukorera Imana ubu n'ubuntu kuri Gitega cyane n'ubuntu tugiriwe ku banyagitega bose mbega n'ubwambere aje Gitega cyane gose n'ubwambere cyane niko ko yaza ariko ataze n'igikorane nk'iki iki ni igikorane kidasanzwe rero kugira ngo azobaje kubwishengero ry'utare gusa oya niba kwe kuri Gitega yose niba kwe ku mico bari mu micengero ya Gitega bose bumve bati igisho gukorera Imana ni ikinyene niko ko turamumenyereye mu bikorwa bitandukanye ariko by'ukuri mu bikorwa byo gukorera Imana no muhizi w'inkomezi igihe ni ikinyene ni kuri jambo turiginovore igihe ni ikinyene nimba hari igihe cyo kuryama igihe cyo gusinzira igihe cyo kwibagira ariko igihe kirageze cyo gukorera iki Imana haleluya Imana iguhezagire cyane Pastor Celestin harageze ego misi ngahembe harageze uyu munsi turi ku munsi wa mbere ikorana gizotangura ku munsi wa gatanu muri indwi nyene itariki 2 guhera saa 8 yego gice kibandanya ku munsi wa gatandatu yego ku munsi wa gatandatu hari hakabirya turi kumwe n'umumama ngaha araza kubisigura mu buryo bwagutse hari akabirya kajanye n'inyigisho na conference des femmes izobaho inyigisho z'abadame zikaba zizotangura saa 3 ku munsi wa gatandatu hama inyuma y'umutaga saa 8 haba igikorane ca bose hongere kandi ku munsi w'Imana igikorane congere gitangure saa 3 ya gatondo murahawe kaze rero no kuvuga yuko twe twaje ngaha kugira dutumire abantu bose bari mu micungararo nabo bava kure banyotewe ijambo ry'Imana barahawe kaze kugira ngo baze bashike mwisho kibanza baje ku mfunguro nzima zo batwateguriwe na mpwemu yera biciye mu mukozi w'Imana Pasteur Denise mama buntu murakoze ego cyane turabona igikorane mama Dina Pastor ariko arabivuga kuvyereka igikorane cy'abamama ni bose bemereye gushika muri igikorane kizoba kuwa gatandatu mu gatondo saa 3 igikorane ni ca bose abamama bose canke abakobwa bageze umva ko bageze ku bubaka izabo umva ko mu myaka yegewe imbere bazocitabe nabo nyene cyane abamama gusa ego mbisanzwe twavuga ko ari inyigisho ni inyigisho ku bamama rero hatumiwe abamama bose umuntu wese yumva ko ari umumama aratumiwe muri izo nyigisho kandi n'umwigeme yumva ko ageze mu bigero abona ko vy'ukuri ati jewe ndageze kuba kugwanje nawe nibaza yuko nabo nyine atohara kugira ngo aze yumvirize izo nyigisho kuko mu bisanzwe umukenyezi murabona yuko bavuga ko ari inkingi y'urugo ni inkingi y'urugo rero n'uwo mwigeme gituma turiko turamuhamagara iyo agiye muri urwo rugo amaze kuba afise itanguriro muri we bica bigenda neza urwo rugo acagubaka neza nico gituma rero nabo bigeme babona ko bageze mu bigero babona ati ejo nduba kugwanje nabo bahawe ikaze kugira ngo baze bashobore gukurikirana izo nyigisho ego cyane ndabona ko igikorane kizo imisi 3 vendredi samedi dimanche mugabo mwashizemo akantu kabijya conference des femmes chrétiennes kwiki mwayise conference des femmes chrétiennes nana abatara abakristo bo ntibazoze sinzi mukozi w'Imana chrétienne akantu mwashize ko abamizirmane abakatolika abaporoto batandukanye none chrétienne nyene abantu ari bose bazoze cyane abadasenga ego bose boza barahawe ikaze twashitse ko chrétienne kubera nicivugo categuwe n'abantu b'abakristo bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bw'abakristo ariko inyigisho burya ziraba bose ntawe umuntu afatwa ku nguvu kugira ngo yizere Yesu ariko biva kuko yavyumvise akabishaka rero murahawe kaze muze mwumvirize
mwigishwe cyane cyane ingene umukristo w'umudamu akwiye kwifata mu rugo akaba karorero kugira ngo mbega ijambo ry'Imana rivuga kwiki yo kwitwara gute mu rugo nk'umuntu yamenye ijambo ry'Imana yego nico duhamagarikwa yego n'abandi rero baze bumviritse ndazi neza yuko bazakora inyigisho nyinshi kanatsinda uyu mumama nigikorwa afisemwo uburambe cyane gose akunzwe n'izi nyigisho arazifisemwo umuhamagaro nigikorwa ciwe yama yabikoze mu bitandukanye nukuri barahawe kaze bizogenda neza turabona mama buntu tumwita mama buntu hari abamwita Pastor Denise nkuru nziza amazina atandukanye hari uwumvise yavuze ngo ni mama Burundi yaduteye inkuru mugabo none igikorane kizobera hehe ko benshi bamukunda benshi akende kumubona naje sindamubona ko arigisha kunyene ku masiko yandi naje nzoba nahashitse mugabo twese tushaka gufite amatsiko kizobera hehe mama Dini igikorane kizobera mw'ishengero ry'urutare Eglise du Rocher GITEGA-Ent ku batahazi nagomba ngerageze ndahabagenekerereze neza ni kuri ibarabara rya Rutana urenganye kuri station kwa Filipo benshi barahazi utera ubandanya nukuvuga ko ushitse kwibarabara aho kumanuka uja kuri Bon Pasteur naho nyene kwibarabara hakurya y'ibarabara hari tukey aha naho hari shengero ry'urutare rya GITEGA-Ent naho rero haroroshe gose ni kwibarabara rya barabara nyene principale haroroshe cyane noneho hazoba hariho n'icapa yego hazoba hariho icapa kwibarabara cerekana igikorane aho kizobera ndumva igikorane mwaciteguriye mukozi mana Boniface mwaciteguriye cyane numva n'ivyapa mwabishize ko amafishe nizo ari banderole sinzi ni banderole okay bosha kwibarabara uhaciye ucuyibona hose sibyo gusa wanashima burya ishingiro ry'urutare ariko nitunganijwe rafise cyo twita mu gifaransa logo donc ucwana icapa cy'ishengero ikiba gicapuye ko byukuri ntushaka kuhayoberwa unone urenganye kuri station kwa Filipo ukarengana zya galeri ubushitse yego cyane rero Imana ibahezagire cyane turabona igikorane kabisa kizotangwa kuri wa gatanu itariki 2 kwa gatandatu itariki 3 mwashize ko nakabijya aba mama cyangwa abakobwa bageze samedi mu gatondo nukuri turabona ko ari ibintu bidasanzwe niki mwotumiriye abanyagitega cy'abantu baba mu ntara sandukanye pastor yego murakoze cyane ico twotumirira abanyagitega kidasanzwe ni bihe byiza byo kunaguka ibihe byiza byo kunaguka mu buryo bw'impwemu kubera ko ari ikintu abantu twibagira turibagira yuko hariho ubuzima bw'impwemu tubwizwa kwitwararika narigeze kukivuga umuntu ujya arimo babiri hariho umuntu w'umubiri uyu tubona twese ndetse ariwe tumara umwanya munini twitwararika hariho n'umuntu w'impwemu umuntu w'indana ari muri twebwe uyu muntu w'impwemu nawe arakeneye kugaburirwa agaburirwa ijambo ry'Imana agaburirwa amasengesho kenshi rero turirukanga tukarondera ibyo kugaburira umubiri ariko tukibagira kugaburira impwemu yacu n'umwanya mwiza rero wo kunaguka wo kongera gusubizwa mu intege abadendebukiwe abacitse intege abasubiye inyuma babivuyemo basubira bagahaguruka ndetse n'abatari bwatangure ukaba umwanya mwiza wo gufata ingingo wo kugira ngo batangure baje mu rugendo rutuganisha mu ijuru nico rero twotumira abanyagitega ako kanya Imana yateguye ku banyagitega ntibagahombe kuko sakamisi yose nico gituma tubahe kaze ari benshi ego cyane mukozi Imana muhezagire cyane mama Dina hari sinzi ko ari ijambo ubwira abantu bariko badukurikirana bari hanze bari mu Burundi bari Gitega bari impande za Karusi za Rutana zande sinzi ko ari cyo ubwira utumirira abantu ego ndafise nandi cyo no babwira umukozi w'Imana pastor avuze ati n'ubuntu tugiriwe kuko igituma ndamutumira yuko atosiba uwo muvyeyi murabona yuko arafise uburambe mu mpanuro cyane yisunze ijambo ry'Imana tumwigira ko byinshi cyane atubera karorero muri byinshi nico gituma nagomba ndabatumire bazoze tumwumvirize kuko tuzohakura ubwenge mu bijanye no kubaka urugo rwacu kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo
umugore w'ikijuju urwo rwiba rusambuza yiwe maboko ariko ubwenge aragubaka rukamera neza nico gituma rero ndabinginga baze twige kugira ngo dushobore kubungabunga izingo zacu kuko burya hajya ishengero ry'intango ni hajya mu rugo bimeze neza no mu ishengero biraheza bikagenda neza nico rero nagomba nongere ko nukuri baze bitabe hanyuma tumutega amatwi nawe ndazi yuko azoza tuzaniye igiseke vrema kibogaboga sinkekeranya azoza tuzaniye nico nagomba nongere ko gisha neza cyane aho iyo bagushira muri igikorane cy'abadamu turumva kabisa ko karisha cyane kabisa ego cyane Boniface umukozi mazi twari cyo babwira utumira abantu ko yataturangiza murakoze cyane byo kuri naje nuba no tumira cyane mu buryo bubiri reka numve nanje notera kamo cyane urwaruka umenga ni byamama gusa ekada ni igikorane cya twese nubwo ari akabijya ka samedi kuva saa 3 kuba mama ariko kuva vendredi ni twese reka nimero rwaruka rero cyane n'abaririmbyi kuko burya mama buntu pastor mama buntu byukuri benshi bitwara muri imvi kandi yarasohoye na album kandi yakunzwe rero byukuri abaririmbyi bahaguruka basidukane niyo nka ubwinshi reka ntumire abandi muri ubu buryo bundi bugira kabiri numire byukuri abarwaye cyangwa abarwaje cyangwa ibimuga kuko pastor Denise nkuru nziza mama buntu byukuri arafisa amavutaranye arasengera abarwaye Imana ishimwe kandi birakoreka rero byukuri navuze ati kaze twese abanyagitega n'abari kure abari ko dukurikirana hirya no hino byukuri bahawe ikaze igikorane ni cya twese kandi igihe cyo korera Imana ni ikinyene igihe cyo korera Imana ni ikinyene igihe cyo korera Imana ni ikinyene Eglise du Rocher bateguriye ikorane kidasanzwe mu ntara ya Gitega canke abari mu ntara zitandukanye murashobora kwitaba ikorane kizotangura kuri wa gatanu itariki 2 ku wa gatanu itariki 3 no ku wa Mungu itariki 4 special babagira igikorane canke conference y'abadamu azwari samedi mu gatondo ka kare turashimiye batumire bacu ego murakoze ego cyane natwe reka tubashimire ego cyane mukoze ikintu ciza cyane mu kudufasha kumenyekanisha no gutumira ku bwa kino gikorane rero ntitwobora kubashimira Imana mugikomeze kubaha umugisha yego dushikara gutumira n'abandi kaze hazoba hari abaririmbyi batandukanye naho bavuye Bujumbura equipe izozizananye na mama buntu y'abaririmbyi n'abaririmbyi bo ngaho Igitega batandukanye turabaha ikaze murakoze namwe cyane mama Dia turagushimiye nawe cyane nanje ndabashimiye cyane GITEGA-Ent muzo kwa tugendera kunyene yego ni muduteye akamo tuzobitabira yego muroranirwe mu bikorwa mukora vya misi yose Boniface murakoze cyane namwe kabisa murakoze cyane mukozi w'Intara turashimiye kandi by'ukuri abakora dukurikirana n'abadukurikirana bava mu ntango shika turangize dushimire kandi n'abari nyuma ya kamera dushimire kandi na GITEGA-Ent TV n'ukuri Imana bahezagira cyane muri abahizi b'inkomezi kandi rero by'ukuri numva no cyamvuga nti igihe ni ikinye namwebwe amen natwe igihe ni ikinye murakoze cyane abakora dukurikirana Imana bahezagire n'ukuri iyi video ni wayibona uyipartage mugenzi wawe ukommunike kugira ngo igikorane kitwabwe n'abantu benshi bari mu ntara zitandukanye ngira bazokurikirana live ngira mukozi w'Imana ndabona kumukunda kugira ama live ubuhinga buriko barategurwa turizera ko bizoba biriko biraca online murakoze cyane rero mugira ibihe byiza wayibonye ubunyene bwije mugira ijoro ryiza Imana ibahezagira hamwe natwe amen amen